Ubwanwa bwafutse umunwa kubunguruza abantu mu ntara ya Makamba na Rumonge. Ivyo bigaterwa nuko ugeze mu bibanza bidandarizwamwo igitoro vyo muri izo ntara usanga ata nuwomenya ko hari igitoro cigeze kuhadandarizwa. Nkuko bishikirizwa n'abo bagendesha imiduga bo muri izo ntara, ikena ry'igitoro ryasubiye kuba nkuko ryari mu misi iheze. Uyu mushoferi wo mu ntara ya Rumonge we avuga ko ubu haje agahebuza kuko yaba mazutu canke essence atana kimwe wopfa uronse. Reka muhongo reka nubuge onda tizera yanyereye ntiyuma ageze atari hatari igitoro kitasubiye ibuti kumwe vyahora harumye aho igipacu kirasenje kuri veni atari iminsi itatu iheze nta namwe hari igitoro hose harera si mazutu si essence hose harera. No muri Mabanda ikibazo ni nk'ico nyene, abunguruza abantu bavuga ko baheruka gukubita ijisho igitoro ku munsi wa mbere. Muri kino gihe kwiyunguruza bikaba biza vyanatanguye kuba ikibazo kubera ibiciro vyamaze kuduzwa hamwe na hamwe. Igitoro Mabanda cyatanguye kubura ku munsi wa kabiri. Ku munsi wa mbere hari nko guheraheza icari kiriho yo gushika ubu nta gitoro gihari, ibiciro vyongeye kuba nka vya bindi nyene cyane cyane nk'igitoro urabona ko bimaze igihe kirekire kiguma numva iyo kibonetse handwi ihera cyongeye kubura n'ibiciro vyongeye kuduga kuko uva ngaho Mabanda uja ku Muyange benshi bariko batanga ibihumbi 6 kandi ari ahantu hahora ku bihumbi 2. Amakuru avaho mu ntara ya Rumonge na Makamba amenyesha ko mu ntango imbere yuko kibura burundu ico gitoro cyatanguye gutangwa kuri magendo aho cyahabwa ufise ico afumbatisha bene kukidandaza co kimwe n'abapolisi bari bahagarariye itangwa ryaco. Mu nyuma birangira kibuze burundu. Abagendesha imiduga muri izo ntara bagasaba leta kwiyambika umutamana igitoro kikaboneka nkuko yari yabisezeraniye abanyagihugu mu misi iheze.